Hello guys, nizere ko muri amahoro aho muhereye hose. Nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka kubashikiriza kino kiganiro twinjire mu makuru y'abarundi bashika 25 bafatiwe mu gihugu ca Tanzania aho baba muri ico gihugu atavyangombwa bafise. Uyu munsi niho barengukanywe mu rukiko baraburana aho baciriwe gufungwa umwaka umwe canke kuriha amande y'ibihumbi 250 by'amashiringi. Reka nongere nkusabe nimba uri mushasha kuri no rubuga komeza kugira subscribe, like hamwe na share kandi na comment kugira ngo dukomeze kugira umuryango wagutse kandi kiganiro gishigiye ko ushobore kuba mu bambere bashobora kucumviriza. Reka tubandanirize ano makuru canke kino kiganiro kukagwi k'abarundi bagera kuri 25 bafatiwe mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho bari bagiye kurondera ubuzima ndetse bagifatwa barabasofye mu mifuko babasangamo amafaranga yo mu gihugu c'u Burundi, noti za 5 n'izibumbi 10 hamwe n'izibumbi 2 ndetse n'izigihumbi. Niko guca bafatwa hari haheze igihe kingana n'amezi 2 canke arengaho gato. Uyu munsi niho bashikirijwe ubutungane bagiye baraburana ndetse aho baciriwe urubanza ko bashobora gufungwa umuntu wari umwe wese muri bo umwaka umwe canke kuriha amande y'ibihumbi 250 by'amatanzani kugira ngo bashobore kurekurwa, naho nyene guca bataha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bashobore kurondera ivyangombwa. Mu gihugu kibanyi ca Tanzania n'ahantu udashoboye kuba udafise ivyangombwa mu gihe ufashwe ukurikiranwa n'ubutungane ndetse ubutungane bukagucira urubanza. Rero mu gihugu ca Tanzania ni muri East Africa ariko umenga ni gihugu kuriye kubamo ufise visa canke ufise urupapuro rukwemerera kuba mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abo barundi uko ari 25 ndaza no kubereka ifoto yabo uko bari bameze mu gihe bari bamaze gucirirwa urubanza. Ariko tuko turabiraba neza aho kagwi k'abarundi hariho benshi bazokwemera gukorera umunyororo kuko uri kuraraba ubuzima bwabo bwa misi yose canke uri urabaraba mu maso n'abantu ubona umengo ko ayo mafaranga ntibashobora kuyaronka kumva zuko bari bagiye nabo kurondera ubuzima muri ico gihugu kibanyi ca Tanzania, naho byashitse bashobora kuba muri ico gihugu atavyangombwa bafise bibemerera vyo kuba muri ico gihugu kuko amafaranga y'amatanzania asumba agaciro amafaranga mu gihugu c'u Burundi. Ni kuvuga ibihumbi 250 by'amashiringi y'amatanzania ni hafi 550 by'amahera y'amarundi fambu. Rero ni kuvuga yuko ayo mafaranga kuri ako kagwi canke kuri yo misore harimo bamwe batazoshobora kuyaronka, aho dusanzwe tuzi neza ko mu gihugu c'u Burundi mwino misi kubona amafaranga canke kubona ivyo bihumbi 550 birenga vy'amafaranga y'amarundi kugira ngo bashobore kuriha urukiko rwo mu gihugu ca Tanzania kugira ngo nabo bashobore kwidegemvya bishobora kuzobabera umuzi wibuye. Naho bimeze uko abo bizonanira kuriha ayo mande baciriwe kugira ngo bashobore kwidegemvya ndetse banabandanyirize mu gihugu cabo kurondera ivyangombwa, aho bizoca bisabwa ko bafungwa umwaka wose bari mu gasho bariko barakorera ayo mande baciriwe mboze uko bari babaye mu gihugu ca Tanzania atavyangombwa bafise vyo kuba muri ico gihugu. Aho ugo rubanza rwabo rwaciriwe uno musi nyene itariki 4 z'ukwezi kw'indwi, aho ako kagwi k'abahungu b'abarundi bemeye ivyo bariko baragirizwa baye mu gihugu ca Tanzania atavyangombwa canke urupapuro bafise rubemerera rwo kuba muri ico gihugu. Ano makuru tuyakura ku rubuga rwa Mwananchi kuri account yabo ya Instagram aho bagize ico bashikirije ndetse baranandika kubijanye n'aba basore aka kagwi k'abarundi bashika 25 bafungiwe mu gihugu ca Tanzania aho babandanya bagirizwa kuba babaye muri ico gihugu atavyangombwa bafise vyo kuba muri ico gihugu. Account ya Mwananchi ku rubuga rwa Instagram babandanya bashikiriza ati aho kagwi k'abarundi bananiwe kuriha amafaranga canke ya adabu baciriwe kugira ngo bashobore kurekurwa. Aho babandanije bongera bashikiriza ati ni kuvuga yuko ko bananiwe kuriha iyo adabu baciriwe bica bisaba ko buri umwe wese muri bo atangura gukorera igifungo agafungwa umwaka wose
kose canke mu gihe bazoshobora kuronka ayo mafaranga uzoyaronka akayariha azoshobora kurekugwa kandi agasubira mu buzima busanzwe, ariko kutegeko ko acategerezwa gusubira mu gihugu ciwe c'amavuko yaje avamo kurondera ivyangombwa kugira ngo ashobore kuba mu gihugu ca Tanzania abifitiye uburenganzira. Kandi twongere tubibutse ko mu gihugu ca Tanzania atari abarundi gusa bama bafatiwe mu gihugu ca Tanzania, reka n'abandi bava mu bihugu bigiye bitandukanye. Mu gihe ufashwe atacangombwa ufise mu gihugu kibanyi ca Tanzania, urahezwa ugashikirizwa ubutungane, hama nabwo ubutungane bugafata ingingo zikurikira bakurikije amategeko agenga igihugu ca Tanzania. Aho mu mezi abiri aheze mu gihugu ca Tanzania bafashe abahungu 16 bari munsi y'imyaka 23 kugera kuri 25. Abo bahungu 16 bose bakomoka mu gihugu cha Ethiopia, aho abo bahungu bose uko ari 16 bakomeza kwagirizwa ko babaye mu gihugu ca Tanzania aho ta vyangombwa bari bafise, ndetse nuko gufatwa bashikirizwa ubutungane, na ubutungane bukurikiza amategeko agenga igihugu ca Tanzania barabacira urubanza. Aho ako kagwi k'abahungu bava mu gihugu ca Ethiopia 16 bafashwe mu kwezi kwa 11 itariki 23 mu masaha ya saa 6 guca bashikirizwa ubutungane, hama ubutungane burabacira urubanza. Je nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nari wa muhungu wanyu mukomeza kwizera kugira ngo akomeze kubashikiriza amakuru amwamwe agiye atandukanye. Reka nongere mbandanye ndagusaba wewe nimba uri mushasha kuri no rubuga, komeza ugere subscribe na like na share hamwe na comment nimba bidashobora kugwa nabi, kugira ngo ikiganiro kigiye ko ushobore kuba mu bambere bashobora kubona notification kandi ukaba mu bambere bashobora kumviriza ico kiganiro.